Kw'igenekerezo rya 9 ruheshi umwaka wa 2025 niho ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwasohora urwandiko rumenyesha abarimyi ko bokwitegurira kugurisha umusesekara w'umwimbu w'ibigori ku kigo ca leta Anagesa kuva kw'itariki 16 ruheshi 2025. Indwi irarangiye mu mihingo itandukanye y'igihugu barindiye ko ico gikorwa gitangura, ariko ahatari hake amaso asa n'ayaheze mu nzira. Mu ntara ya Muyinga abanyagihugu baho bavuga ko ico gikorwa gushika ubu batazi aho kizotangurira. No muri komine Mutaho iri mu ntara ya Gitega ndetse no muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza niko kuko. Hose abanyagihugu bamenyesha ko batarigera bakubita ijisho abakozi ba Anagesa. Mu ntara ya Makamba hoho abanyagihugu baho bamenyesheje RPA ko bariko bagurisha umwimbu wabo ku badandaza aho babaha 1,500 mu gihe Anagesa yo baguriye ku 1,700. Imvo batanga nuko uretse ko batinya ko umwimbu wabo uzobononekarira ko ngo banahitamwo kubigurisha kubikorera utwabo kandi ku mafaranga make kugira bikenure muri kino gihe basanzwe bugarijwe n'ubukene. Ubona ko muri bo hari n'abagiheraniwe n'ikigo Anagesa amafaranga bagurishije ko umwimbu wabo w'ibigori wo mu mwaka uheze. Kuri ivyo twarondeye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Dodico Prosper kugira atanga umuco kuri iryo sango ritubahirijwe, ariko turamukena ko